Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabashimiye cyane kuba muri ko murakurikira imbonesha kure yacu Heritage TV. Ndaryohewe kandi no kubana namwe. Rero muri kino kiganiro cacu ciciyumviro cindwi, ni kiganiro aho dufata ijambo tukarisangira canke ikibazo tukaciyumvirako. Nagomba kubasangiza iciyumviro ushobora kuzofata umwanya uri kuriyumvira ko muri nondwe canke muri kano kanya nyene igihe uza kuba uri kurankurikirana udukurikirana. Ndashaka igihe cyose nza kuba ndiko ndavuga nawe uze kuba uri kuravyiyumvirako kugira ngo bishobora kugufasha canke n'inyuma yaho ubandanye uvyiyumvirako nkuko tuvuga ngo ni iciyumviro cindwe. Ni kuvuga ngo inundwi yose urashobora gufata kanya uri kuravyiyumvirako, mbega ibi bintu nibiki, mbega iri jambo ry'Imana rishatse kuvuga iki. Nico gituma dufata kano kanya kugira ngo dushobore kubasangiza, kugira ngo inondwi ushobore kugira ikintu uri kuriyumvirako. Rero muri inondwi nagomba kubasangiza iciyumviro ngo kimeze nk'ikibazo kivuga ngo mbega iyo umuntu avuga ngo ndakijijwe abashatse kuvuga iki. Turakunze kuvyumva abantu baravuga ngo ndakijijwe canke ukumva umuntu avuze ngo narakijijwe. Ni ibintu muri kino gihe twumva cane gose aho abantu bavuga ngo narakijijwe. None mbega iyo umuntu avuze ngo narakijijwe abashatse kuvuga iki mu yandi majambo? Tugiye kuraba neza iri jambo rivuga ngo ndakijijwe ni jambo dushobora gukura muri indi jambo rivuga ngo narakijijwe canke gukizwa. Ni kuvuga ngo canke no koresha irindi jambo rivuga ngo gukira. Ni kuvuga ngo iyo umuntu avuze ngo gukira canke gukizwa ni nkuko bishatse gusigura ngo si we yikiza ariko ni kintu canke umuntu yaje kumukiza. Muramaze kuvyumva rimwe rimwe aho uzosanga umuntu avuga ngo naranyoye ujya muti ngo urankiza, canke ugasanga aravuze ngo nariko ndaca muri bino bibazo ibihe byari bingwe ngo ujya muntu yarantabaye, ujya muntu yaramfashije. Ukumva ko naho yavuye muri ico kibazo arazi ko hari umuntu yamufashije akamukura muri ico kibazo. Rero ni nkuko avuze ngo uyu muntu yarankijije canke yaramutabaye, ariko kugira ngo amutabare nuko hari ikibazo cari gihari, nuko hari ikintu cari gihari yarakeneye kuvamo. Nyimba uyo muti waramukijije nuko yaragwaye. Rero kino cyumviro kivuga ngo ndakijijwe, aho umuntu ashaka kuvuga ngo ndakijijwe canke narakijijwe ni nkuko ari karashaka kuvuga ngo hari kibazo yarafise hanyuma agashobora kuronka umuntu amukura muri ico kibazo. Kugira ngo dushobore kubitahura neza cyane, kugira ngo ushobore kuvyumva, nagomba ndagusangiza amajambo y'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 16 umurongo wa 30 gushika ku murongo wa 31. Haravuga ngo arabasohokana arababaza ati bagenzi nkwiye gukora iki kugira ngo nkire? Baramwishura bati izera umwami Yesu urakira mwe nabo mu nzu yawe. Iri jambo umurongo wa 31 bakoresha avuga ngo baramwishura bati izere umwami Yesu urakira mwe nabo mu nzu yawe. Reka kugira ngo ushobore gutahura no majambo, aba bantu bari bamwishuye bari abagabo babiri, umwe yitwa Paulo n'undi yitwa Sira, bari abakozi b'Imana. Iyi nkuru ni nkuru tubona igihe bari bafunzwe bari mu gasho, ni igihe bari bafunzwe bazira ubutumwa bwiza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muri iryo joro bariko barasenga kandi bariko baratazira Imana biciye mu ndirimbo. Ico gihe vyariko biraba ngo havuze nyamugigima aho iminyororo yari babushe yacitse kandi aho bari ngo haratigita imiryango iriyugurura. Rero uyu muntu yababajije kino kibazo ngo nokora iki kugira ngo nkire. Yari umusirikare, yari karabaraba, yari yagize ubwoba yibaza ngo babantu batorotse agomba kwiyahura. Hanyuma ba Paulo baramubwira ngo oya nta na kimwe, tekana turacari ngaha. Niho yaca babaza kino kibazo ngo nanje nkora iki kugira ngo nkire. Ni nkuko womenga hari ikintu yarahejeje kubona ntoshobora gusigura mu majambo kuko Bibiliya itabisigura itabitwereka neza, ariko aravuga ngo nkora iki kugira ngo nkire. Ni nkuko wamenga arahejeje kubona ko hari ikibazo afise. Niho Paulo na Sira bamwishura ngo izera umwami Yesu urakira, canke mu yandi majambo izera umwami Yesu urakizwa. None iki kintu bari mubwiye ngo urakizwa bari bashatse kumubwira iki? Ni kuvuga ngo mu kwemera ca kibazo yari afise bari bashatse kumubwira ngo hariho umuntu ashobora kugukiza, kuko bamubwiye ngo izera umwami Yesu urakira. Ni kuvuga ngo ugukira kwiwe guhagaze ku kwizera umwami Yesu. None kwizera umwami Yesu rero bisigura iki? Kwizera umwami Yesu ni igihe wewe ufata mu mutima ukemera ko uri umunyavyaha, wamara kwemera ko uri umunyavyaha ugafata ingingo mu mutima yo kuvuga ngo ibi vyaha ndashaka
kubivamwo, ariko nawe ushaka kubivamwo ukamenya ngo ntushobora kuvyikuramwo, ahubwo urakeneye undi muntu aza kuguha za nkomezi zituma wewe uva muri ubwo buzima bw'ivyaha. Nico gituma ukeneye Yesu, nico gituma bamubwiye ngo izera umwami Yesu. Ni kuvuga ngo nawe rero igihe wumva ko utarizera umwami Yesu, igihe muri wewe uri kuribaza kino kibazo ushobora kumva utarizera umwami Yesu, ni igihe ushobora gushika ahantu ukumva ko uri umunyabyaha, hanyuma ukumva ko ukeneye kuva muri ivyo vyaha, hanyuma ukavuga ngo Yesu ndizeye ko, mu mutima wawe ukanavyizera ukavuga ngo ndizeye ko wapfuye ku bw'ivyaha vyanje, hanyuma ukavuga ngo kandi ndizeye ko wazutse, rero ndashaka uze unkure muri buno buzima. Ico gihe uvyizeza umutima, mu mutima wawe ukumva ko wemejwe ko Yesu vy'ukuri urizera ko yapfuye ku bw'ivyaha vyawe, hanyuma wamara kuvyizera mu mutima ukavyatuza akanwa. Ni kuvuga ngo ni igikorwa gihera mu mutima. Nico gituma imbere yuko watura, imbere yuko ubivuga n'akanwa, habanza kuba igikorwa cyo kuvyizera mu mutima, habanza kuba igikorwa cyo kwemera mu mutima kuri umunyavyaha, kwemera ko vy'ukuri je ndi umunyavyaha, hanyuma ukemera ko ugafata ya ngingo yo kuvuga ngo ibi vyaha ndashaka kubivamwo. Ico kintu camara kuba, hariho kino kintu c'uko ngo wewe ntushobora kwikura muri bino vyaha, niho ucuhamagara Yesu. Nico gituma Paulo na Sila babwiye no musirikare bakamubwira ngo izera umwami Yesu hanyuma urakira. Igitangura ni kwizera umwami Yesu. Umaze kumwizera niwe ashobora kugukiza ivyo vyaha vyawe, hanyuma nawe ugakira. None umuntu akiriki ko tuvuga ngo urakira? Umuntu akiriki? Umuntu akira igihano c'icaha, kuko Adamu na Eva bamaze gukora icaha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu baratandukanye n'Imana, igihano caraje ku muntu, habayeho gutandukana n'Imana. Rero umuntu yatarizera umwami Yesu abatandukanye n'Imana, haba ariho ikintu kimutandukanya n'Imana. Rero amaze kwizera umwami Yesu arakira, agasubira mu bucuti n'Imana, kandi ntakira gusa ubu, ariko akira igihano c'ibihe vyose, kuko iyo umuntu yizeye Yesu hanyuma akamuha ubuzima bwiwe, ni kuvuga ngo ca gihano cari kuriwe cyo kuzotandukana n'Imana ibihe vyose, kino gihano kiba kimuvuyeko, abaronse ubuzima budashira. Nico gituma kandi ijambo ry'Imana rivuga mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca 12 ngo abamwizeye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ni kuvuga ngo ikindi kintu kica kibumaze kwizera umwami Yesu, ucika umwana w'Imana. Ni kuvuga ngo hejuru yuko ukira ugakira igihano c'ivyaha, ariko ucika n'umwana w'Imana. Iki nico ciza c'umuntu aba yarizeye Yesu, ntaba akiri umuntu asanzwe, ariko aba yacitse umwana w'Imana. Rero turangiza muri kino cyumviro cacu cinondwe, ndagomba wibaza ikibazo: mbega ndakijijwe? Mbega vy'ukuri narizeye umwami Yesu? Canke uvuga ko ukijijwe kubera usengera mu mashengero yabakijijwe, mu mashengero amwe bakunze kwita y'abaporoti, canke uvuga ko wakijijwe kubera wabatijwe? Ariko ndashaka wibaze ngo mbega nawe woba warakijijwe? Ugasanga mu bintu navuze vy'ukuri atari co wakoze, ukabumva ko wakijijwe kubera usengera ha canke hariya, canke kubera hariho ibintu ukora, canke kubera hariho ibintu wakoze. Nagira ndagutumirire ngo wongere uvyumvireko, kandi ni wafata akanya ko kuvyumvirako, mu mutima wawe hari inyishu. Kandi nyimba uri kurankurikirana ukaba mu mutima vy'ukuri wumva ko utari bwizere, naho wari usanzwe usenga, utari bwakiriye umwami Yesu umwizere, ndashaka kugutumirira ngo ugire rino sengesho. Ni warikora bivuye mu mutima, nagomba ndakubwire ngo nawe uzobuhejeje gukizwa, kandi uzobucitse umwana w'Imana. Ndashaka ngo ugende urasubira mwana majambo, uyasubiremo inyuma yanje, ariko igikomeye si ukuyasubiramwo, nuko yavuga avuye mu mutima, ukabivuga uri kurakora vyumvirako. Ico gihe nawe ni wabikora uza kuba ukijijwe. Ndashaka rero dusengere hamwe, dusubira mwana majambo. Mwami Yesu, uno munsi ndamenye ko ndi umunyavyaha, ndamenye ko icaha kintandukanya n'Imana, kandi ndumvise ko wapfuye ku bw'ivyaha vyanje. Nanje uno munsi fashe ingingo yo kukwizera. Ndizeye ko wapfuye ku musaraba, kandi ugapfa ku bw'ivyaha vyanje. Warazutse, uno munsi uri muzima, ndakwakiriye mu buzima bwanje. Umbabarira ivyaha vyose nakoze, kuva uyu munsi utangure kubana nanje. Ndagushimiye mwami Yesu, kumbabariye ivyaha, kunkijije igihano c'icaha, kuva uno munsi kandi ncitse umwana wawe.
icubahiro cyose kibandanye kibi cawe, mu izina ryawe rya Yesu Kristo ndabisenze ndavyizeye, amen.